Mwaramutse neza shiti banywanyi b'ibiganiro byacu none aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye twongeye kwifuriza intangiro nziza z'indwi tunabaha ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu bigezwe muri uno mwanya aho tugiye kurabira hamwe amakuru akomeye cyane ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere kwigenekerezo by'umwariko rya 30 ukwezi n'ukw'icenda umwaka wa 2024 turabahaye ikaze mwese by'umwariko aho tugiye kurabira hamwe idonido ry'amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa muri rusange. Turabaye ikaze rero by'umwariko aho tugiye kurabira hamwe amakuru yihuta akomeje kugenda aravugwa guturuka nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Turabahaye ikaze rero by'umwariko nga kuri Bonheur News TV imbonesha kure imwe rugenda ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta. Dore ingingo nkuru rero turaza kugenda turagarukaho muri rusange. Mu nyuma y'uko ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu mujyi wa Goma habashije kubera igikorwa cyo kwiyunga hagati y'ingabo z'u Burundi, ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, abo muri FDLR ndetse na FARDC bakaza kwiyunga mu nyuma y'uko ingabo z'u Burundi zifatanyije n'igisoda cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bari baherutse kugaba ibitero bikomakomeye by'umwariko, ibitero bivuga ko byibasiye abagwanyi b'umuhari wa FDLR ndetse n'abazarendo by'umwariko. Biravuga ko bamwe mu basoda bagiye batandukanye by'umwariko bamaze kugenda barafungwa cyangwa se baratabwa mu mvuto mu nyuma y'uko rero bamwe bagize uruhare muri ibyo bikorwa ndetse no kuyobora ibyo bitero. Mu kiganiro cyacu cy'uno mwanya rero turagaruka ku makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa aho by'umwariko nga mu gihugu cy'u Burundi hariko haravugwa inkuru y'uko rero hareba namwe mu basoda cyane cyane biganjemo abo Burundi nabo baje kugenda baratabwa mu mvuto bazira icyo gikorwa mu nyuma y'uko rero by'umwariko bivuga ko nabo bari bafatanyije n'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibi ngibi rero by'umwariko ni ibyashikirijwe by'umwariko n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati cyangwa avugira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu nyine iterambere rusange ndetse n'umutekano Pierre Nkurikiye akaba ari byahejeje gutangaza avuga ko rero by'umwariko Burundi uhangayikishijwe n'abasoda babwo bamaze kugenda batabwa muri yombi cyangwa se barafungirwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko bikomeza kugenda bigaragara aho bagirizwa kuba boragize uruhare mu kugaba ibisasu cyangwa se mu kugaba ibitero bikomakomeye cyane ku ngabo zo muri FDLR nyamara bari basanzwe barakorana muri rusange. Benshi rero kuri ingingo baragaragaza ndetse bakanerekana neza yuko ari ukugerageza kuyobya uburari cyangwa se kujijisha, ariko kandi abandi bakavuga ko ibyo bintu bizaba byarabaye kuri mu nyuma y'uko rero bamwe mu mu ndongozi z'uyu muhari wa FDLR zikomeza kugenda zirashimangira ndetse zikagaragaza neza yuko by'umwariko yuko rero by'umwariko bakomeje kugenda by'umwariko baragabwaho ibitero mu misi iheze by'umwariko igoma. General Major Chiko Chitambwe ndetse n'abandi ba general bagiye batandukanye by'umwariko nkuko bikomeza kugenda abigaragara by'umwariko bari mu bantu bagerageje by'umwariko mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bo kwiyunga cyangwa se babashe kuba bo kwiyunga n'abazanye ndetse n'izindi ngabo z'u Burundi na FDLR kuko ari igikorwa cyari kiyongowe kinarimo n'abandi basoda bagiye batandukanye bakuru harimo na guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru Peter Chirimwami Nkuba, ariko gushika ubu ngubu abarimwe ingabo z'u Burundi zika muri zitanu ndetse na General Major Chiko Chitambwe ndetse na General Papi bakaba General de Brigade Papi baratawe muri yombi, bose barashinzwe kugira uruhare mu kugaba ibitero ku muhari wa FDLR nyamara uyu muhari bivugwa ko rero bari basanzwe barakorana. Ibi byose turaza kugenda turabirabira hamwe muri rusange. Turarebera hamwe kandi amakuru akomeje kugenda aravugwa abarenga miliyoni baramaze kugenda barava mu byabo ngaha mu gihugu ca Libani nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, mu gihe ibintu bikomeje kugenda biranafata indi ntera ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda barashimangira ndetse by'umwariko baranagaragaza neza yuko by'umwariko ibi bitero bishobora gukomeza gufata indi ntera mu gihe umushikiranganje wa mbere wa Israel bwana Benjamin Netanyahu aheruka gutangaza ndetse no kugaragaza yuko by'umwariko yiteguye kuzokora ibishoboka byose nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira by'umwariko kuzokomeza kugaba ibitero haba muri Libani ndetse no kugaba ibindi bitero bikomakomeye cyane by'umwariko muri hano muri Palestine mu ntara ya Gaza
ariko kandi ibingibi akaba yarabitangarije by'umwihariko mu nteko rusange ya ONU yarutse guteranira i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yashimangiye ko igihugu cya Israel kitazatuza cyangwa se ngo gishyire bigwanisha hasi mu gihe iyo mihari yose igikomeza kugenda irabangamira umutekano w'abanyesiraheli nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Turagaruka kandi no ku yandi makuru menshi cyane akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi. Mwese turabahaye ikaze muherereye by'umwihariko abatwumviriza bari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, abari mu bindi bice bigiye bitandukanye turabahaye ikaze, abatwumviriza by'umwihariko bari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, abadukurikira bari mu bindi bice bigiye bitandukanye, mwese turabahaye ikaze tunababwira ngo niba ari ubwa mbere usenga hari rufyonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe 5 kuri 5. Abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini mwese turabahaye ikaze, reka amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Harikomeje kugenda haribonekeza isanganya rikomakomeye cyane mu nyuma y'iko abasoda benshi b'u Burundi bapfiriye muri Kongo, abandi bakaba baragiye barafatwa n'umwari wa M23. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira, akaba akomeza kugenda aragaragaza ndetse aranerekana neza yuko by'umwihariko inzego z'umutekano za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko zerutse guta muri yombi bamwe mu basoda b'u Burundi bivuga ko baba baragize uruhare mu gufatanya n'abasoda ba FARDC mu kugaba ibitero ku muhari wa FDLR ndetse n'abawazarendo. Ni mu nyuma y'uko rero muri indwi iheze habaye ibitero bikomakomeye cyane byibasiye ibirindiro bya FDLR muri za Mubambiro no mu bindi bice bigiye bitandukanye, bikaza guhitana abatari bakeya. Muri izo ngwano kandi biravuga ko rero hofatiwemo abasoda bashika kuri 13 ndetse bivuga ko bashobora no kuzoherezwa mu gihugu c'ababanyi cy'u Rwanda, dore ko basanzwe barabarizwa mu muhari wa FDLR ukomoka mu Rwanda ariko wasize ukoze yibara mu mwaka w'1994 nk'uko biko biratangazwa. Abo basoda baratakambye mu nama zerutse kugenda ziraba, basaba yuko rero by'umwihariko icyo cyemezo cyo kuba boshikirizwa Loni bakaba borongikwa muri mu Rwanda cyo hagarara, ariko kandi umurongozi w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Peter Chirimwami atangaza yuko rero ivyo bintu bitashoboka mu gihe bamaze kumurikirwa ONU, ahubwo bagomba kwerekeza mu gihugu c'u Rwanda. Amakuru kandi yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradushimangira ndetse anadusumira avuga ko rero by'umwihariko igihugu c'u Burundi cyo bagihangayikishijwe n'abo basoda mu gihe by'umwihariko hasanzwe hari abandi basoda nabo bafashwe n'umwari wa M23 ariko kandi bakaba batarigeze babakurikirana. Abangaba rero bakaba barafashwe by'umwihariko na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Icyakora hari abasesanguzi batarya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwihariko ibingibi ari nk'ikinamico ikomeje kugenda irakinwa mu rwego kugira ngo berekane yuko by'umwihariko bashaka gusenya uyu muhari wa FDLR. Ni mu gihe kandi gushika ubu ngubu by'umwihariko ibyo byamaze kugenda birashikirizwa ku Burundi buhangayikishijwe by'umwihariko n'ibyo bikorwa by'umwihariko n'umuvugizi ubushikiranganji bw'umushikiranganji mu gihugu c'u Burundi, ubushikiranganji bwo hagati iterambere rusange ndetse n'umutekano, Pierre Nkurikiye nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa, yaje kugenda ashimangira yuko rero Uburundi buriko burakora ibishoboka byose kugira ngo buganire n'igisoda ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu rwego kugira ngo abasoda babashe kuba borekurwa. Ibi ngibi kandi bibaye mu gihe by'umwihariko hari haherutse gutangwa itegeko yuko abantu bose bogize uruhare rukomakomeye cyane by'umwihariko mu bigendanye no kurosa kuri FDLR ndetse no gutangiza iyo ngwano yazanye umwuka mubi cyane by'umwihariko batabwa muri yombi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Munyemerere dusubire inyuma gatoya by'umwihariko kwigenekerezo by'umwihariko ya 28 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024 nibwo hari amakuru yaje kugenda aragaragara ndetse hari n'amasanamu yagaragaye by'umwihariko yerekana abayobozi bagiye batandukanye mu nzego z'umutekano bariko barasinya by'umwihariko impapuro berekana yuko rero bari zabereyeho ubwiyunge. Twinjiye mu mujyi wa Goma by'umwihariko niho habereye ubwiyunge hagati y'igisirikare cy'u Burundi, igisirikare ca leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC, umuhari w'abagwanyi b'abawazarendo ndetse n'umuhari w'abagwanyi ba FDLR, mu nyuma y'uko rero bari bamaze imisi baratana mu mitwe mu migwano ikomakomeye cyane yaratumye hagwamo benshi abandi bakagenda barafatwa mpiri nk'uko biratangazwa. N'ubwiyunge bwayobowe by'umwihariko na General Iskambwe wabaye umuhuza hagati ya FARDC ndetse n'abawazarendo n'ingabo z'u Burundi nyuma y'ingwano yari maze imisi by'umwihariko ibahanganishije.
intumwa 20 nizo rero zari zihagarariye abazalendo aba ofisiye ba FDLR bari bayobowe by'umwihariko na Majoro Bizabishaka Bosco umukozi w'ibiro bijejwe iperereza muri FDLR Foka ndetse na guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru Nkuba Peter Chirimwami ndetse na Lieutenant General Faris Kambwe ndetse by'umwihariko n'umwe mu majoro atigeze aratangazwa izina mu ngabo z'u Burundi ukuriye ibikorwa bya operation mu karere by'umwihariko ka Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Ituri ndetse n'abandi bayobozi ba gisirikare bagiye batandukanye. Icyari kigenderewe icyo gihe kwari uguhosha umwuka mubi cyane wari umaze iminsi uri hagati y'ingabo za FDLR abazalendo ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC kuko nkuko rero umunyamakuru wacu wari uri igoma yaje kugendera bidusobanurira bivuga ko rero izo ngabo zose zari zisanzwe zirahuriza hamwe rero imbaraga ndetse n'ibikorwa byazo byo guhangana n'umuhari wa M23 ariko kandi bikaba byaraje kugenda biracikamo by'umwihariko ibice ariko kandi kuri iyi nshuro bakaba bari bamaze kugenda by'umwihariko bariyunga. FDLR iravuga ko rero yaje kugenda irategwa mu birindiro byayo birahitwa Shove ndetse na Mubambiro bibarizwamo abayobozi bakuru cyane ikaba rero yaratewe n'aba FARDC ingabo z'u Burundi ndetse no muri iyo migwano hakaba harafatiwemo rero abagwanyashika kuri 13 ba FDLR barimo rero Captain Shalama warujejwe ibikorwa by'ubukangurambaga ndetse na Sergeant Sankara. Ku ruhande rw'abazalendo rero abo babo bavuga kuri binindiro byabo bya APCRC biri ahitwa Rusayo byaratewe n'umuhari wa Hibu hicwa abazalendo bashika kuri 20 ku ruhande rwa leta hapfuye abarenga 8 gusa. Si Rusayo gusa rero kuko nahitwa Mugunga ndetse na Kibati hose hari hakambitswe n'abarwanyi b'abazalendo haratwikwa ariko kandi nyuma baza kuvuga ko bari bitiranyije abazalendo ndetse n'aba FDLR. Uruhande rwa FARDC n'ingabo z'u Burundi ruravuga ko rero by'umwihariko ko hagiye habaho ukwibesha kugiye gutandukanye by'umwihariko FDLR n'abazalendo rero akaba ariyo mpamvu abagwanyi b'abazalendo bagiye baragwa muri izo ngwano. Guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru Peter Chirimwami Nkuba yiseguye kubagize ibyago bagatakariza babo muri iyi ngwano aho rero yavugaga ko ibikorwa byo kurasa FDLR bihita rero bihagarara kuko rero FDLR nayo ari umunywanyi ndetse n'umufatanyabikorwa wayo ndetse nabo ari nk'abazalendo. Abari mu nama bemeje kongera rero gukorera hamwe rero mu bikorwa by'umwihariko byo kugwanya umwanzi wabo umwe bita ko ari M23 kandi basaba ko abari inyuma y'ibi bikorwa byose byakuruye ayo makimbirane bagomba kugezwa imbere y'ubutungane. Kwikubitiro rero ingabo z'u Burundi zishika muri 5 zari zimwe mu ndongozi zindi ziri muzahise zirafatwa ndetse by'umwihariko hiyongeraho n'abandi basoda bakomakomeye cyane nga mu gisoda c'ubururu mu gisoda ca Kongo kuko ikomeza kugenda abiragaragara nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Abayobozi b'ingabo batanu by'umwihariko b'i Burundi ndetse n'abandi bayobozi babiri b'ingabo za Kongo bajyanywe i Kinshasa guhatwa ibibazo n'ikigo cy'ubutasi cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Harimo General Major Chiko Chitambwe ndetse na General Brigadier Papi ndetse n'abandi babarizwa mu ndongozi mu ngabo z'u Burundi barongoye batayo zigiye zitandukanye muri Kongo baratawe muri yombi rero barashinzwa kurasa kuri FDLR eburijwe indege by'umwihariko kuri uyu wa gatanu heze mu nyuma yo guhamagazwa na General Major Christian Ndayweni ukuriye ibiro bijejwe iperereza aho bariko barashinzwa kwiha amategeko yo kurasa ku nyeshamba za FDLR ndetse n'abazalendo kandi basanzwe barabafasha. Amakuru yacu arihuta by'umwihariko kubwo amasoko yacu ari mu mujyi wa Goma by'umwihariko aravuga ko abayobozi b'ingabo bari muri General Major Chiko Chitambwe nabo bandi baratawe muri yombi bashinzwa kurasa kuri FDLR gusa General Papi by'umwihariko ndetse nabo mu ngabo z'u Burundi bakaba barahise burizwa indege bajyanwa i Kinshasa aho bagiye guhatwa ibibazo n'ikigo c'ubutasi. Abo basirikari bakaba barafashwe rero by'umwihariko ku mabwiriza yatanzwe na President Tshisekedi ubwe rero mu byaha baregwa harimo rero kohereza ibitero ku nyeshamba z'abazalendo zirwana ku ruhande rw'ingabo za leta, kugaba ibitero ku nkambi z'abaturage ndetse n'ibindi byaha byibasira inyoko muntu nk'uko biko biratangazwa. Aya makuru kandi nta ruhande rurayahakana cyangwa se ngo ruriyemeze, ariko kandi twashatse kuvugana n'umuvugizi wa FARDC mu ntara Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant Colonel Njigo Kayiko Jerome ariko ntibyadukundira.
gushika ubu ngubu akaba atari iyo twitaba cyangwa se iyo subiza ubutumwa twabashije kugenda turamurungikira. Iyi ngwano ikomeje kugenda iraba muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ikaba ikomeje kugenda irahitana ubuzima bw'abatari bakeya, ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradusumira, akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse aranagaragaza neza ko ibikomeje kugenda biribonekeza ndetse n'ibikomeje kugenda biragaragara bikomeza kugenda birashyira ubuzima bw'abanyagihugu bw'abasoda mu kaga nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Hari by'umwihariko bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye mu gisoda c'u Burundi bamaze kugenda bamagana ibi bikorwa, maze bavuga ko rero leta ikwiye kuba yokora ibishoboka byose hanyuma ikaba yogarura abo basoda, ndetse banavuga yuko rero leta ikwiye guhita itegeka ko abo basoda bakwiriye guhita bavanwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gihe bakomeza kugenda barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Twerekeze kuri izi ngwano zikomeje kugenda ziribonekeza nanone nga mu burasirazuba bwo hagati, by'umwihariko mu misi iheze ubwo yari mu nteko rusange ya ONU, umushikiranganje wa mbere wa Israel by'umwihariko Benjamin Netanyahu yaragaragaje yuko by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda biragaragara by'umwihariko biteye ubwo bari kavuga yuko igihugu kiwe kidateze na rimwe kuzohagarika ibitero bikomakomeye cyane, by'umwihariko kizakomeza kugenda kiragaba ibitero kandi mu bice bigiye bitandukanye, haba kuri Israeli, haba hano muri Palestine mu ntara ya Gaza. Israeli izakomeza kugenda irahagaba ibitero yemwe no mu bindi bice bigiye bitandukanye ngaha muri Libani, ariko kandi yanavuze yuko azakomeza atazatuza by'umwihariko mu gihe amakuru akomeza kugenda by'umwihariko aravuga yuko hakomeje kugenda haritegura ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Abatari bakeya barakomeza kugenda bashimangira ndetse bagaragaza neza yuko by'umwihariko ibi bikorwa bikomeza kugenda biragaragara bishobora kuzateza undi mwuka mubi cyane, ndetse intambara igashobora kuzaba nini cyane. Ni mu gihe ibitero bikomeye cyane bikomeje kugenda byibasira hano muri Gaza, ibindi bikaba bikomeje kugenda byibasira ngaha muri Libani, ariko kandi Irani nayo bikaba bivuga ko irimo gutegura ingabo zayo kugira ngo zibashe by'umwihariko kuba zajya gutanga umusada. Kugeza ubu ngubu amakuru adafite ivumba aravuga ko rero abantu bashika ku miliyoni imwe cyangwa inarenga aribo bakomeza kugenda by'umwihariko aribo bakomeje kugenda barava mu byabo, mu gihe abandi benshi bakomeje kugenda barapfa nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Madame Louise Mushikiwabo akaba asaba abo bireba rero kuba bokemura iki kibazo cya Libani kitarafata indi ntera mu karere. Umunyamabanga mukuru w'umuryango La Francophonie Louise Mushikiwabo arahangayikishijwe cyane n'ingene ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera mu gihugu ca Libani, kandi ababajwe n'impfu z'inzirakarengane zikomeje gupfa muri iki gihugu nk'uko biko bitangazwa, nk'uko by'umwihariko uhagarariye nk'uko rero by'umwihariko umuhagarariye yabyibukije mu nama iheruka y'akanama gahoraho ka La Francophonie. Libani ni inkingi ya La Francophonie muri kano karere k'isi burasirazuba bwo hagati. Ni muri urwo rwego rero Louise Mushikiwabo yifuje kwerekana ubufatanye bw'uyu muryango uhuza ibihugu bikoresha igifaransa ndetse n'abaturage ba Libani muri aya makuba mashyashya barimo rero, nk'uko iyi nkuru tuyikesha 24 Hablen info ikomeza kugenda irabivuga. Madame Louise Mushikiwabo yarasabye iyubahirizwa rero mu bihe byose by'amategeko mpuzamakungu ndetse na cyane n'amategeko mpuzamakungu arengera agateka kazina muntu, kandi arahamagarira abafatanyabikorwa bose bireba gukora ibishoboka byose kugira ngo by'umwihariko bakomeze kuba bokomeza umutekano mu rwego rwo kurinda amakimbirane ashobora gukomeza gufata indi ntera. Umunyamabanga mukuru wa La Francophonie arashishikariza rero impande zose gushyigikira igisubizo cya diplomasi kuri aya makimbirane mu gihe hubahirizwa imyanzuro y'akanama k'umuryango w'abibumbye kajejwe umutekano ku isi nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Ingwano zikomeje kugenda zirakomeza kugenda ziratera inkeke ndetse by'umwihariko n'amakuba menshi cyane muri ibi bihugu bigiye bitandukanye mu burasirazuba bwo hagati, mu gihe ibihugu birimo
nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse by'umwihariko na Misiri ndetse na Qatar bikomeje kugenda birakora iyo bwabaga kugira ngo barebe ko by'umwihariko haboneka amahoro n'ituze, ariko kandi gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda baratangaza ndetse baranagaragaza neza yuko by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda biraba ari ibintu biteye ubwoba muri rusange. Amakuru yihuta adafite ivumbi rero akomeza kugenda aradusumira, aravuga ko inzego z'umutekano zo zikomeje kugenda zirakora ibishoboka byose, ariko kandi n'ibihugu bigiye bitandukanye bisanzwe birafise ijambo rikomeye cyane, bikaba bikomeje kugenda by'umwihariko birasaba igihugu ca Israel kuba cyogenza maguru make cyangwa se kitakomeza gukoresha imbaraga z'umurengera muri iyi ngwano. Perezida Vladimir Zelensky arongoye igihugu cya Ukraine ubwo aheruka guhura na mugenzi we yigeze kurongora Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo yari mu ruzinduko, mu nyuma y'uko baganiriye ndetse akamusobanurira imiterere y'ingwano bahanganyemo by'umwihariko na Ukraine n'igihugu cy'Uburusiya. Perezida Donald Trump by'umwihariko yarasanzwe ari ku ruhande rwa Perezida Vladimir Putin arongoye igihugu cy'Uburusiya. Amakuru akomeza kugenda aradusumira nuko Zelensky yamaze gutangaza yuko by'umwihariko Putin yamaze gutangaza ko Donald Trump naramuka yongeye gutorerwa kurongora Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kabuza ashobora kuzojya ku ruhande rwa Ukraine mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yobashyigikira ingwano zibashe kuba zohagarara. Ariko kandi abantu barakemanga aya makuru mu gihe uyu mugabo by'umwihariko Trump asanzwe ari umunywanyi wa Putin. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, dusubira mu masaha ari imbere.